Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika. Radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Kuba dukurikira mukoresheje imbuga za internet mwadusanga kuri wa@radioyacu.voa.com. Mwiriwe neza nshuti mu duteze amatwi, ni Edirwe mubasuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri commune Giteranyi aho bitatura. Ndi hano Kampala, Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radiyo, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Ikiganiro ni muri Isanga, kuri mikoro muri kumwe nanjye Edirwema. Kuva icyorezo cya virusi ya corona cyaduka mu ntangiriro z'uyu mwaka w'ibihumbi 2020, urwego rw'uburezi ruri mu zakozweho bitewe n'ingamba zitandukanye ibihugu byagiye bifata, zirimo guma mu rugo no guhagarika amasomo, usibye amwe n'amwe yagiye atangirwa kuri interineti mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa ry'iyo virusi. Mu gihe umwaka w'amashuri umaze gutangira mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi, benshi mu banyeshuri bazakurikirana amasomo yabo bakoresheje uburyo bw'iyakure cyangwa se kuri interineti. Ni ikibazo cyugarije ababyeyi benshi biganjemo abasanzwe bakora indi mirimo, ubu bagasabwa kongeraho gukurikirana imyigire y'abana babo bari mu rugo. Hari ababyeyi bamwe bahisemo guhagarika akazi bakita ku bana babo, abandi bahitamo kwigishiriza abana babo. Mu kiganiro muri Isanga cya none natumiye bamwe mu babyeyi bagizweho ingaruka nuko abana babo batagishobora kujya mu ishuri. Barimo Oriane Itangishaka, dusanzwe dukorana hano ku ijwi ry'Amerika. Uyu afite abana 3. Turi kumwe kandi na Nezia Munezero, uyu we yahisemo kwigishiriza abana be mu rugo. Nawe ni umubyeyi w'abana 3, bombi batuye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Oriane Itangishaka aratangira ambwira ibibazo ababyeyi bahura nabyo kuva gahunda ya guma mu rugo itangiye. Urakoze cyane Edi. Ndaramukije n'abari baratwumva bose. Urakoze kubona washize no mu batumire b'ikino kiganiro, kuko ndiko ndaca muri ibi bibazo nk'umumenyesha makuru, ariko nk'umubyeyi nkasanga koko ni ikintu naho nogikora ku kiganiro ariko ntakibayemo sinocyumva neza, ariko ubu ndabibayemo. Ndabona koko ababyeyi bari mu bibazo bikomeye, ababyeyi baba muhira bakongera bagakorera muhira bakongera kwa bafite abana, n'ibintu nk'ababyeyi n'ukuri bitoroshe na gato. Twahuye n'ibibazo bitandukanye aho ikiza cya corona kije, ugasanga bidusabye gukorera muhira. Nka jewe urumva ndumumenyesha makuru nk'uko babivuze, nkeneye ahantu hatagira induru, nkeneye ahantu hatekanye, nkeneye imashini zikora neza, nkakenera utuntu twinshi nyene dutuma akazi kanje ndagakora neza, ntariko ndaja mu bintu byinshi bindi bimpamagara. Ariko uri muhira ibyo ntibishoboka. Uri muhira urumva induru nyinshi, abana baragukwega, usabwa kubandanya iteka kugira ngo bashobore gufungura, ugasanga urazigije, ugasanga imashini zirakwamye, ugasanga nibazo byinshi cyane ntabyo twari twiteze. Oriane twibutsa bumva ijwi ry'Amerika ko si umwana umwe gusa ahubwo ufite abana 3. Cyane gose mfite abana 3 b'abahungu bakiri bato bankeneye umwanya wose, naho rimwe na rimwe mfata akanya nkavuga nti ubu mbaye umwigisha simbaye mama, birabagora gutahura.
bo bavuga bati kuko mvise umwana w'imyaka 8 umwana w'imyaka 5 n'undi w'imyaka 4 rero kubabwira yuko uno munsi nza kuba umwigisha hari igihe ibyo ntibabitegera ariko kuba umwigisha bisigura yuko icyo ndakubwiye buno nyene uco gikora utarenze kumbaza ibibazo utarenze gukina utarenze kurira ugasanga ni ubundi buryo bwo kubaho ndiko ndabigisha yuko ndi nyina wabo ariko kandi ndiko ndi n'umwigisha kandi ndi n'umumenyesha makuru nza gukenera kuja mu kindi cyumba nkiyugarana nkakora inkuru atawukoroye atawurize ugasanga nyene ni ibibazo byinshi n'ukuri nk'uko bivuze ntabyo twari twiteguriye twagerageje kubibamwo n'ubu turacabandanya kugerageza kubibamwo ariko nk'umumenyesha makuru akazi gategeza kubandanya nk'umuvyeyi akazi gategeza kubandanya nk'umuvyeyi n'umufasha wanje ntegeza kubandanya ndamwitaho urumva ni bibazo ariko Imana iradufasha tukagerageza nyene gukora byose uko dushoboye. Neziya Munezero nawe uri umumama w'abana 3 wowe bikiba ingorane za mbere wahuye nazo nizihe ese niki wasangiza abakurikiye ijwi rya Amerika muri aka kanya ubuzima bwo kwita ku bana ariko ugakomeza no gukora akazi kawe? Urakoze diko kuntumira nanje muri iki kiganiro ni ikiganiro gikenewe kuko n'ibintu twese turiko turacamo muri uyu mwanya nkuko Ariane yabivuze kugira abana 3 muhira n'akazi n'ibindi byose bikukeneye si byoroshe ariko jewe ikiriho nuko nsanzwe nkorana n'amashirahamwe afasha abantu batishoboye mbere yuko corona iza nahora nkorera muhira iminsi 3 kwiyinga hama nkakorera ku kazi iminsi 2 so twebwe abana twari twarabibigishije mu buryo igihe corona ije harabaye ihinduka baramenyera ko bataja ku ishuri twebwe ikintu gikomeye cyane twabonye kuri bo cagoranye nuko batari bagishoboye kuja ku ishuri abana bacu barakunda kuja ku ishuri bari biga ahantu heza ariko kuva aho bitanguriye ishuri ryarahagaze baguma muhira ico gihe ntitwari bwatanguye kubigishiriza muhira mugabo bari basanzwe bazi ko dufite iyo migambi ubu nsubi inyuma gatoya abana bacu tubigishiriza muhira twebwe ntabwo baja ku mashuri nta bandi barimo bafise atari jewe n'uwo twubakanye so urumva twari twarabibapanze mu mutwe bari basanzwe bavyiteguriye corona yaje gusa kugabanya uburyo bwo gushobora kuja kubatembereza hanze kubatwara ku maparke kuko ni ibintu bari basanzwe bamenyereye ndibaza ko twebwe mu bintu byatugoye cyane byo kuguma mu nzu umwanya wose ntabwo ari ibintu bari bamenyereye hanyuma rero akagera n'igihe ukumva ko byabagoye ko bashobora kuguma muhira hanyuma n'akazi umuntu yaba ategeza gukora ugaca usanga ubaye utegerejwe kumanza kugaheba kugira ubiteho hanyuma uze kukagaruka ko mw'ijoro ubu rero ndibaza ko twebwe gushika ubu haheze amezi angahe none ndakuyaharura amezi hafi arindwi aya mezi yose aheze kuva mu kwa 3 dutanguye kuguma muhira ubu umuntu yaramaze kugerageza kwipanga ati aya masaha n'ay'ishure aya masaha n'ay'akazi aya masaha nayo kuja gukina n'abana hanyuma mw'ijoro amasaha angahe yo mw'ijoro abana baryamye umuntu agakora ariko jewe biranyorohera kurusha uko byokorohera Oriane kubera akazi akora nako nkora biratandukanye je akazi nkora nshobora kugakora umwanya ari wo wose so urumva kandi n'ibintu bisanzwe nari menyereye na mbere ya corona ariko ubu byarabaye ngombwa ko umuntu yongeramwo n'utundi tuntu kugira n'abana bashobore kuronka umwanya ukwiye n'abavyeyi. Oriane Neziya yaravuze ku kibazo kijyanye n'abana kwakira ko batajya mu ishuri kwakira ko bagomba kuguma mu rugo kugira ngo abana babyumve neza ndibaza ko byabafasha umwanya ingaruka byageze ku bana mbere na mbere mukibijyamo abantu bakijya muri gahunda ya guma mu rugo ni nk'izihe kuri wowe? Ego niko kabisa abana ntibari babyumva cyangwa ntibari babyemera yuko ariko bizogenda cyane cyane ukwezi kwa 9 kuje amashuri asubiye gutangura. Nkanje ndafise umwana w'imyaka 5 wewe yarahejeje amashuri nyene
rero no kwita gardienne hamwe baja abana bato baja kwirirwa yari ishure nyaryo ariko hari nk'ahantu babitaho abantu bakiri bato cyane bataratangura kwiga ariko mu kw'icenda yarazi yuko azotangura gufata bisi nk'abandi azokwambara malete isakoshi ku mugongo yarazi yuko nyene bisi izoza kumutora imbere y'inzu akamenyana n'abandi bana yarabyiteze kabisa kuko yabona mukuru wiwe abigira yavuga ati sije nzobona mu kw'icenda harageze ngo nyene mbu umunyeshure nyene mwana akuze nk'abandi rero natangiye kare ntangura kubimubwira ntiburiya mu kw'icenda siko bizogenda urumva uzobura abanza kwigira muhira kuri ordinateur ku imashini utangure nk'indwi nkeya amezi makeya hama byo gufata bisi uzobura bigira hanyuma kuko ubunye abantu baracagwaye haracariho corona ntangura nyine kubimushira mu mutwe nko mu kwezi kw'indwi k'umunani kugira ngo nihagera ntazo mbaze ngo mu bisi yanje byagenze gute urumva ugaca usanga rero hari ico gikorwa cyo kugerageza kumubwira yuko ubuzima bwahindutse ibyo twari twaravuganye kera atari ko bizogenda urumva uwonye wa kabiri naciye ntegeza kumutegura uwo wa mbere nawe w'imyaka 8 we yarasanzwe yifitiye abagenzi yarasanzwe ari mu mwaka wa kabiri ahura nabo azinanye nabo bamwe muri bo yahura nabo muri weekend abavyeyi babo twari tuzinanye icabaye nuko we yaravyumva yuko atazoja kw'ishure mugabo yumva ati nibo tuzoba telefona tuhure nubwo tuzazoba duhura kw'ishure dutembere tuje mu maparke tugire gutya na gutya muganga nkamubwira ntoya navyo nyene ntibikunda kuko urumva abo bavyeyi barashaka kwikingira ingwara natwe turashaka kugukingira iyo ngwara rero ibyo guhura muri weekend ngaha muri Amerika bavyita play date urumva abavyeyi barahamagarana mugahura muri park ahantu nk'abavyeyi muzananye n'abana banyu naho muba mutazinanye ariko abo bana bakaronka ako karyo kuguhura rero ibyo nyine nambwiye nti bya play date ntibizoba bigikunze navyo nyene kuko urumva abantu baracatinye bisaba na nyene bisa n'ibimubabaje kuko nk'ubu nyarababona ko amashuri yatanguye arababona kuri mashini mugabo akavuga ati naka ndashaka ko tubonana ndashaka kuja iwabo ndashaka kwazi wanje eske wohamagara umuvyeyi wiwe mukavugana namujya ntibujyanye ntibiza gukunda mu muganira ajya ku mashini nyene muvugane washaka no ku telefone buri munsi ariko byo kubonana by'ukuri muri aka kanya abavyeyi benshi baratinya ubwo urumva nico gikorwa nyine cyo kugerageza gusigurira abana yuko ibintu bitoroshe mu byakire tugerageze kubyifatamwe nyene uko biri umwanya uzozaho bizohinduka nyene ukaguma ubaha ico cizere. Oriane uri umunyamakuru ukurikirana ibibera hirya no hino ku isi cyane cyane ku mugabane wa Afrika ndashaka ngusabe wambare ingofero y'umubyeyi nkawe ariko uri mu Burundi uri muri Kongo cyangwa se mu Rwanda udafite ubushobozi nk'ubwo ufite ku giti cyawe cyuko abana bawe bashobora kujya ku imashini bakavugana n'abandi bagenzi babo ariko muri Afrika ubwo bushobozi ababyeyi benshi ntibabufite ntibafite ubushobozi bwa internet gerageza wumvishe icyo kibazo abumva ijwi rya Amerika muri aka kanya nk'uwo mubyeyi abayeho ate. Biragoye cyane kabisa ni ikintu kibabaje kandi kigoye nko ku bihugu bimwe biriko bisaba abantu kwigira muhira nibaza ko nukuri si ikintu coroshe na gato kuko icyambere na mbere hano muri ibi bihugu tubayemo nka twebwe muri Amerika ni ibihugu nk'umuyaga nkuba na connection ya internet n'ibintu nk'ibyo n'ibintu bisanzwe cyane gose ariko nk'umuvyeyi ari muri Afrika icyambere na mbere umwana wanje ikintu nka ordinateur ni ikintu atarasanzwe akoresha buri munsi icyambere na mbere nawe nyene kumbure niba ari umuntu aba mu caro canke aba mu makartier nyene y'abantu bato bato ni ikintu nawe nyene kubwiwe atahora akoresha rero kumusaba yuko umwana yokwigira muhira canke ngo yigire ku mashini ngo canke ngo yigire ku radio by'ukuri ni ibintu je kuri byari jewe simbona yuko byokunda cyane cyane niba nanje ntariza amashuri akwiye kugira ngo ndamwigishe ibyo bintu bariko baramusaba ku radio canke ngo kuri televiziyo kuko hari ibihugu byinshi ubunye nka za Ghana n'ahandi batangiye kwigisha abana ku radio
ababyeyi baravuga bati by'ukuri ndashaka ko umwana wanjye yiga mugabo hariyo umwana w'imyaka 5 atazi no kwandika nanjye ni naba ntazi kwandika ndomwigisha kwandika gute ku radio bamubwiye ngo fata ikaramu ngo wandike izina ryawe ndomufasha gute ni ibibazo bikomeye cyane ku babyeyi muri Afrika bisigura yuko hariho ukundi kuntu amaleta yacu canke ahantu tubaye dutegereza gutangura kwiyumvira yuko ubuzima buri muri Amerika cyangwa mu bindi bihugu butagomba kugenda uco kimwe bisigura yuko ababyeyi kumbure boja hamwe mu makartier cyangwa mu ntara zitandukanye bakiyumvira uburyo bworoshe kuri bo boshobora kwigisha abana babo kugira ngo ntibate 100% y'ivyo byo barize cyangwa 100% y'ivyo bashobora kwiga kugira ngo baronke ubumenyi rero nundaza ko ari ubuzima bugoye cyane rwose ku muvyeyi muri Afrika umusabye ngorondera uburyo bw'umuyagankuba rondera uburyo bwo kwigisha umwana wawe bitandukanye n'ivyo twari dusanzwe tuzi bihari mu minsi mbere ya corona. Nezia wavuze ko ahanini ukorana n'abantu batishoboye ibyo bibazo Oriane yararimo agaragaza cyane cyane abantu bari ku mugabane wa Afrika cyangwa se no mu bindi bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere bahura nabyo nibaza ko ari bimwe mu bibazo nanone wowe uhura nabyo iyo ukorana n'abo bantu batishoboye kuri abo bantu batishoboye ukurikije ibyo Oriane yaravuze ibibazo ababyeyi bahura nabyo umaze kuvugana nabo hari ibyo bari bakubwira wowe ubibona ute? Muri uyu mwanya nkorana n'ishyirahamwe rifasha abantu kuronka abaganga babitaho batarinze kuriha amahera abantu badafise icyo twita health insurance ngaha. So abo urumva kenshi baba ari abantu bakora akazi buno buzi bwo mu maresitora no mu masoko ubuzi busaba ko umuntu akora amasaha yahawe kandi adashobora kuvuga ati jewe ndaja muhira nkorere muhira canke ndakora ku mugoroba ibintu nk'ibyo jewe ngira bigasaba rero ko uwo muvyeyi ari ku kazi ishure riri bube mu gitondo hakabura umuntu ahaba yigisha umwana. So izo ngorane Oriane ari kuvuga no ngaha hariho abantu bazifise kuko naho bo bafise ayo mamashini bashobora gukoresha bakaba bafise amakaye bakaba bafise amakaramu n'ibindi ibikoresho bakeneye naho bamwe baba babihawe n'amashure barabironka mugabo kugira baronke uwo mwanya ukwiye wo kuvuga ati reka niteho inyigisho z'umwana wanje bikabagora kubera ko basanzwe batishoboye basanzwe bakora ubuzi kugira bashobore kubeshaho imiryango mugabo n'ubwo buzi bukabahemba amahera adakwiye mu buryo badashobora no kuvuga ati reka mfate iminsi 2 sinje ku kazi nyigisha umwana neza muri iyi minsi hanyuma iyindi minsi nzoje ku kazi. So urumva nabo barafite izo ngorane. Mbere yaho naho nakora muri nari ndongoye ishyirahamwe rifasha abantu sinzi ukuntu bita mu Kirundi babita gute aba homeless abantu badafise aho baba. So abantu badafise imihana badafise aho baba aho hantu nakora niho baba muri iyo homeless shelter. Akaba ari ikigo twababeshaho tukabaha aho barara tukabaha ibyo kurya byo mu gitondo n'ibyo mu ijoro abana tukabaronderera ibikoresho nk'ibyo. Ubu rero kuva aho korona iziye aho hantu nta nubwo bari bagishoboye kuhaba kubera ku murango bategeza kuhava baza saa 10 ku mugoroba bakaharara mu gitondo saa 2 bakaba bagiye bakagaruka kandi saa 10 ku mugoroba kuryama. Urumva rero nk'icyo gihe korona ihari ntibikunda ko bashobora kuvuga ngo reka tuhave tugende hanze tuzunguruke tuje mu buzi n'ibiki turagaruka saa 10. So byaciye biba ngombwa ko bajya kuba handi mu yindi homeless shelter. Aho naho nta bikoresho bihari ntushobora kuvuga ngo abana bose bari muri iyo shelter bararonka ibikenewe kugira bashobore kwitaho amashure yabo aho hantu nyene basanzwe babaye ari benshi kubera abavyeyi babo badafise amazu. Uca usanga ari ibintu bigoye rwose kuko
ni kuba udafise n'ahantu ushobora kwita muhira ni ingorane ikomeye cyane, ugaca wongera ko rero no kuba utumva ko ufise ikibanza gikwiye cyo kwitaho umuryango wawe, cyangwa ngo ugire n'ukuntu ushobora kuvuga ati iyi ndwara reka dushobore kuyirinda muri ubu buryo, kubera hariho abandi bantu benshi bahaba dushobora gukontorora abantu bose ibintu bakora. So urumva ibintu byafekta imiryango nk'iyo ni byinshi, bigatuma ko n'abana amashuri n'ibyigwa bisigara inyuma, kubera priority bihari muri ico gihe icankenerwa kurusha ibindi byose nuko abana bashobora kubaho, umuryango ugashobora kubandanya ubuzima, ugashobora kubandanya uronka ibyo kurya, ugaca usanga ibintu by'inyigisho bisigaye inyuma. Kandi si uko gusa bari babuze ibikoresho birashobora kuronkwa, amashuri aratanga amaordinateur, ubu umwana atayifise barashobora kubaha laptop, barabaha amakaye n'ibiki, mugabo ugasanga ubwo bundi buryo burabuze bushobora gutuma baronka ingufu n'ubushobozi bwo gukora ibyo bakeneye, cyangwa ngo abavyeyi babo bashobore no kubafasha, kuko bamwe bamusanga nabo nyene bakize amashuri akwiye. Neza uvuze ikintu gikomeye cyane kijyanye n'ababyeyi bagomba gukora. Ntabwo ari ababyeyi bose bafite amahirwe yo gukorera imuhira. Hari ababyeyi bakora iyo mirimo uvuga ko ibasaba kuba bari ku kazi igihe cyose, ariko nanone bafite n'inshingano z'uko bagomba guteza imbere uburezi bw'abana babo. Nk'umuntu uri hanze y'Amerika, kumva ko muri Amerika hari abantu batagira aho baba, batagira aho barara ku mihanda, benshi ntibabyumva, bazi ko Amerika ari paradizo. Nk'abo babyeyi se abo ngabo bagomba gukora, icyo gihe inshingano z'abana zihabwa nde? Icyo maze kubona nuko kenshi uca usanga imiryango ishobora gufashanya, bakavuga ati jewe kuno munsi mfise akazi, abana bakaba biga mu masaha je mfise akazi, bagende kwa nyinabo canke kwa nyirasenge, hanyuma bigireho mu kumurango canke bakorereho ibyo bakeneye gukora, hanyuma ubundi munsi naho uwo wundi nawe akeneye gukora bagahanahana bikagenda uko. Atari uko naho hari igihe usanga abana bafise abana bakiri bato cyane cyane bataragera nko muri ayo mashuri mu wa mbere no mu wa kabiri gutyo, hariho ama day care centers acuguruye, abana bashobora kujamwo. Ntabwo ari menshi ubu nka mbere, mugahara hari aho batemerewe gukora, bakaba bakira abana bake bake kurusha mbere, mu buryo umuntu ashobora gutwara y'abana biwe bakagumaho mu gihe ari ku kazi, hanyuma akaza kubatora hejeje. Kandi muri ayo masantere naho haba hariho abamama, kenshi mvuga abamama kubera kenshi abantu bakunda kuza muri iyo homeless shelter, baba ari abamama bafise abana bonyene, badafise ababafasha, badafise abagabo bubakanye, canke abapfakazi mwene uko. So baba bafise imfashanyo za leta zishobora bishobora gutuma baronka uburyo bwo kurungika abana muri ayo masantre mu madaycare. So hari naho bariha make, mugabo bakaba bafise niyo mfashanyo ya leta, kuko babikoze ukwabo ntavyo bashobora, kenshi ntavyo bashobora. Usanga amahera bariko barinjiza ari make, ariko iyo mfashanyo ya leta wongeye ko n'utwo duke twabo ugasanga birakunze ko abana baja muri iyo daycare. Atari uko naho bakarondera umuntu aza gufasha abana muri uwo mwanya bari ku kazi, ariko akaba ari umuntu nk'umwana, abana bo muri segonderi bafise imyaka 13, 14 gutyo, mu maeta amwe baremerewe kuraba abana bakiri bato, bakaba ari waraba amahera make, yari nk'umwana wo muri iyo quartier nyene basanzwe bazinanye. Ntabwo kenshi ntabayiteze ko ahembwa amahera menshi nk'ay'umuntu asanzwe akora akazi ko kurera abana yohembwa, ugaca usanga barashoboye kubariha utwo dukeya nyene bakabafasha kuraba abana. Ariko hariho uburyo butandukanye nyene usanga abantu babigira bigakunda, cyane cyane iyo bafise communauté nziza bashobora gukorana, ababanyi beza bashobora gufashanya, canke imiryango iri hafi bashobora guhanahana abana, bakavuga ati je kuno munsi mfite akazi, twara abana hama nanje cyo kuzoja ku kazi nzobaraba. Aho rero naho ugize amahirwe ukaba ufise abantu hafi mwumvikana, canke umuryango wawe uri hafi,
kuko kenshi usanga ngaha muri Amerika umuryango nka twebwe tuba turi ngaha abavyeyi bari mu yindi state kure udashobora gushikira, so iyo ugize imana bakaba bari hafi murashobora kumvikana ukuntu nk'uko bigakunda. Oriane, hari icyo wifuzaga kuvuga mbere y'uko mbaza neza ikindi kibazo? Nibaza ko ndashatse kandi kukongera ku bijyanye n'uko kuntu Neziya wewe ari umubyeyi yahisemwo kwigisha abana biwe muhira. Nashaka gutandukanya gato n'abatwe bw'abavyeyi basanzwe abana bacu bafite abigisha babigisha kuri internet. Wewe abigisha 100%, arafata kuva wa mbere wa kabiri n'uwa gatatu akabigisha umunsi wose akaba umwigisha wabo. Ni kimwe mu bintu nibaza yuko nk'umuvyeyi twotangura haba muri Amerika canke muri Afrika kwiyumvira nk'inyishu ku bibazo nk'ibi tugenda turabona muri ibi bihe nk'ibya coronavirus, aho ishobora kuba atari coronavirus mugabo ishobora kuba ari ikindi kiza canke ikindi kibazo igihugu kigize, yaba umuyaga nkuba canke iki ibibazo byinshi. Nashatse kuvuga nti ku bijanye n'inyishu yo kugira ngo abana bacu ntibatakaze ubumenyi boronse, nibaza ko ibyo Umupfasoni Neziya akora ni ikintu gikomeye cyane rwose, haba n'ababyeyi bo kuri Afrika botangura kwiyumvira. Icyo akora yigisha abana be nk'umwigisha yahisemo kuvuga ati nzobigisha kuva haba mu Gifaransa, ibiharuro, ibintu bya geography by'isi byose. Ni ikintu gihambaye cyane kandi ndamukurira inkofero kuko ni ibintu bitoroshe cyane. Nibaza ko abavyeyi bo kwiyumvira yuko ishure bisanzwe tuzi amashure ahari ibitabo bigisha n'ibiki byose urashobora kuvyakira cyane cyane warize waraciye ku ntebe y'ishure ukabishira hamwe ukavuga ati muri primaire nibi babigisha nanje ndabishoboye. Nibaza ko ari ikintu gisa n'igiteye ubwoba mugabo nka Neziya nanje numvise ngene yigisha abana biwe ni ikintu gikomeye, ni ikintu numva nanje no kwifuza gukora, kwigishiriza abana banje yaba ndabishoboye yaba ntabimumenyesha makuru, ariko mfite akazi kantuma no kora isaha nishakiye no kwifuza cyane kwigisha abana banje. Nibaza ko n'abandi bavyeyi muri Afrika boshaka kubona yuko ari nk'igisubizo cy'ibibazo nk'ibinye by'ikiza kije mu gihugu ugasanga ibintu byose birahagaze. Icyo kibazo Oriane avuze cyane kijyanye n'uko wahisemo kujya wigisha abana bawe hano muri ibi bihugu babyita homeschooling. Ni ibintu mu by'ukuri abantu benshi cyane cyane tuvuge nko muri Afrika batazi ko binabaho. Ujya kubitangira kubikora niki cyatumye ubikora, hanyuma icyo wumva abana bawe bunguka kurusha uko bajya mu ishuri ni nk'iki? Tubwire muri make, sobanurira abumva Radio Ijwi ry'Amerika muri aka kanya bikorwa gute, ubikora ute? Natwe dufite abana batatu nka Oriane, nawe nyene abana bacu barangana ahubwo bafite kwacu bafite imyaka 8, 5 n'3. Uwo wa mbere w'imyaka 8 akitangura kuja mu ishure twatanguye kumurondera aho yiga afite imyaka 2 kubera nta Congereza yarazi. Twagombye ko atangura afite imyaka 2 kugira ege Congereza niyashika muri gardienne muri maternelle, sinzi cyari cyo muri dari byo mega ni maternelle. Atanguye kwiga afite imyaka 5 azobe azi Congereza gikwiye. Ico gihe niho natanguye kuraba ibintu by'amashuri atandukanye ngaha muri Amerika, nsanga hariho izo bita Montessori, hariho izo za amashuri ya leta, hariho ama privé, hari ibintu byinshi bitandukanye. Ariko niho natanguye no kubona ko hari abantu bigishiriza abana babo muhira. Mbere yaho sinari bwavyitaho cyane, hanyuma nco nsanga wigishirije umwana wawe muhira ufise ubushobozi bwo kuvuga ati umwana wanje ariga aya masaha, hanyuma ari ibibazo afise turabyishura uko canke hari ikintu yumva wenyene yiyumvamo cyane
turashobora kukimuronderera cyangwa tukakimwigisha akaba aricyo dushyiramo ingufu nyinshi kurusha ibindi. Hanyuma ndakurikirana kuva icyo gihe abantu benshi bigishije abana babo muhira cyangwa n'ubu bakibigisha, nsanga muri iyo miryango hariho ukuntu abana babo bagira umwete wo kwiga cyane kuko baba bafise imfashanyo nyinshi ikwiye ivuye ku mubyeyi. Mu ishuri urabona umwarimu aba afise abanyeshuri 200 canke 15 canke 30 ko bigatuma nk'umwana asanzwe akerebukiye amashure akerebukiye kwiga, ugasanga ariko aragenda asubira inyuma rimwe rimwe kubera umwarimu ntaba afise umwanya ukwiye wo kumwitaho no kwitaho ibyo akeneye no kwishura ibibazo byiwe nk'uko bikwiye canke ngo amuhe umwanya ukwiye. Hanyuma abana bose nagiye ndaba bigiye muhira, apana bose mugabe benshi muri bo, nkasanga ni abana bakerebutse rwose, bazi utuntu twinshi, bazi kuvuga neza mu bantu, bazi kwishura utubazo twabo bironderera inyishu bo nyene ukuntu bikaborohera. Hanyuma tubona kandi no kugira icyo gikorwa cyo kwigisha muhira gituma jewe n'umugabo wanje turonka tugira iyo no kwita flexibility yo kugira schedule zacu nkuko tubona bitworoheye. Hanyuma tubona aribyo umuryango wacu wari ukwiye kuba uri kuragira, kuko abana bacu n'abantu bakunda kwiga cyane kandi ntitwagombye ko babura ubwo buryo bwo kubandanya barondera ubwo bumenyi bw'ibyo bakunda, kubera ko hariho izindi ibindi biri gutuma badashobora kubishikira mu mashuri. Bigahura kandi nuko dusanzwe dukunda kuvuga mu Kirundi muhira, kandi igihe kinini bamara ku ishuri ntacyo baba bari kuvuga n'ikirundi bagatangura kucibagira. Byabaye ibintu byinshi nyine byatumye tugomba kubandanya tubigisha muhira kugira bashobore kubandanya bagira ubumenyi mu Congereza, mu Kirundi, mu Gifaransa, hanyuma tukabironkera umwanya wabyo byose. Turetse n'ibyo hakajamo n'ibindi nyene byo bakeneye kwiga, ibiharuro, ibiki. Twararabye kandi dusanga ikintu cyoroshe cyane mu buryo tubigabuye twebwe babiri, amasaha bamara ku ishure tuyagaburamo kabiri twigishije muhira, kubera uca usanga ibyo yokwize mu munsi ku ishure avyiga mu masaha nk'atatu muhira, kubera niwe wenyine aba ariko aravyiga, nta wundi aba ariko aramusamaza, nta bintu by'ibiki byo kwishura ibindi mu ishure biba biriko birahaba. So uca usanga biri sinzi ko ijambo nokoresha mugabo birafasha umunyeshure yigira muhira kurusha. Kandi ku bantu batari ngaha muri Amerika naho nyene birashoboka, kuko nk'iyo ndaze ngaha abamama bari ngaha muri Amerika bagira homeschooling mugabo badafise abafasha, ari bonyene abasingle moms, bafise abana nka 4 mugabo bose bigira muhira, ugasanga agiye ku kazi kuva 3:00 gushika 10:00, abana arabigishije kuva 12:00 gushika nka 2:00, hanyuma muri weekend naho nyene akabigisha nk'amasaha 4 kuwa gatandatu no kuwa Mungu. Bigashoboka kubera ko ibintu bawipangira, nta muntu aza kukubwira ngo mwigishe buno munsi umwigishe bigejo. Urashobora kwipangira amakuru yawe ukavuga ati uno munsi icigwa cy'uno munsi n'ibiharuro gusa, turiga ibiharuro gusa kuva mu gitondo gushika duhejeje. Hanyuma ibyo biharuro mukabyitaho nk'uko ubona abana bawe kuri nivo bagezeko, hanyuma ugashobora kuvuga ati uno munsi intambwe twateye niyi, ejo tuzobandaniriza. Urumva rero biguha ubwo bushobozi bwo kwitaho neza by'umwana wawe ari kwiga, ukabimenya kandi ukamenya aho ubona adafise ingufu nyinshi ukamufasha, aho ubona afise ingufu nyinshi ukamwankuraja kugira abandanye atera imbere muri ico cigwa. Hanyuma se Nezia, ni ryari umwana wawe atandukanya ko uri mwarimu cyangwa se mama? Twebwe urumva kubera twari tumaze igihe kinini twarabibapanze mu mutwe tubibabwira ati
muri uyu mwaka twari twatanze nyine ko tuzotangura muri uyu mwaka. Twari twabasiguriye abana bacu n'abantu bakunda kubaza ibibazo byinshi, tubabwire ikintu ngo bapfe kwemera. Nzimba uko abana muri Amerika canke ndibaza n'abandi bana niko bameze ahandi. Mugabo icyo maze kubona twebwe twakoze kenshi ntabonye twebwe dukura, nuko umwana akubajije ikintu agomba kukisigurirwa, uramusigurira neza ugafata umwanya ukwiye. Twebwe rero abana batanguye batubaza homeschooling bisigura iki, tukababwira ati homeschooling bisigura ko tuzoba turi muhira jewe na papa tuzobigisha ibiharuro byose, indimi, geography, biki bijya byose musanzwe mwiga ku ishuri tuzobigisha twebwe nyene. Bakatubaza ati none ibintu byo muhira dusanzwe dukora tuzobikora ryari, tukababwira tuti hazoba hari itandukaniro yuko muri uyu mwanya n'umwanya w'ishure, ishure riheze turafata akaruhuko tukagira tugasangira bya saa sita, hanyuma duhejeje muba muzi ko papa na mama bakeneye gukora akazi, hanyuma mukaja namwe gukina. So twabibateguje mu buryo n'ubu iyo hageze kwiga, kiretse ko wowe imyaka 3 watanavyisha aratangura kwiga, abo bandi babiri iyo hageze kwiga rimwe ni nabo baza kutubwira ati uyu n'umwanya w'ishuri reka twige. Rero tukaja muri ivyo byo kwiga, biheze tukabona kuja mu bindi, ariko baramaze kwipanga nabo mu buryo bazi neza ko kuva saa 3 gushika saa 6:30 n'umwanya w'ishuri. Uwo mukuru wewe kubera afite imyaka 8 hari n'igihe tudakenera no kumwibutsa, rimwe aramenya ati uyu n'umwanya wanje wo gukora devoir runaka akajamwo akayikora. So bitwara umwanya, ariko ugiye muvyibukanya mufashanya n'ibiki, haragera igihe bakamenya ko hariho itandukaniro, hakaba umwanya wo gukina n'umwanya wo kwiga. Hanyuma se wowe nk'umubyeyi bigusaba ko ufata amasomo y'ubwarimu kugira ngo ube wakwigisha abana bawe, cyangwa se izo nyigisho uzikura kuri internet cyangwa se ahandi nk'uko abandi barimu cyangwa se abandi bashobora kuzibona kuri internet? Nta masomo y'ubwarimu nafashe, n'umugabo wanje ntayo yafashe, ariko ikiriho mbona coroshe ngaha, sinzi ko cokoroha cyane no mu Burundi cyangwa ahandi, nuko hariho ibyo bita curriculum, hariho ibikoresho bikwiye biteguye neza ushobora kurondera ukagura. Ubu ibintu byose tubigura online kuri internet, mugabo hariho n'igihe ushobora kuja mu masoko, hariho amasoko abasanzwe bafise ayo curriculum, uragenda ukavuga ati je ndi kurondera igitabo c'ibiharuro cyo mu mwaka wa 3, canke ndi kurondera igitabo c'icongereza cyo mu mwaka wa 3, ico ari cyo cyose ugasanga biriko nayo mazina nyene mu buryo naho waba utize byinshi ushobora kujamwo ukavuga ati cyane cyane aba bana bakiga ibintu bito byo guteranya no kugwiza n'ibiki, ukavuga ati kino gitabo baranagupangira bakakubwira ati uno munsi lesson 1, ugahera kuri lesson 1 kuri iyo lesson ya mbere ukamwigisha iyo lesson ihera uno munsi, iherejo ahihereye hose ugatangurira kabiri, muko kamanza ukaraba ko yabitahuye. Ikiriho nuko ugira ukwihangana, birasaba ukwihangana kwishi, kuko hari abana batataho ibintu n'ingoga, ukabandanya usubiramo, mugabo usanga naho usubiramo nk'inshuro 3 unyarukije gusumba abana bari mu ishure, kuko n'uwo mwana umwe uri kurasubiriramo ntukurasubiriramo 5, ariko ibikoresho biriho bikwiye mu buryo ushobora kuvuga ati igitabo cibi niki, igitabo cabijya niki, naho utaba warize kugira kuba umwarimu ukamenya ukuntu ukurikiranya ayo marezo kuko bipanze neza ku murongo. Hamwe ibintu nk'ibyo byaba bitariho mu bihugu byo muri Afrika, naho nyene barashobora gukorana n'abarimu baba muri community yabo cyangwa abarimu basanzwe bigisha abana babo bakabipanga, kuko ni ibintu no ngaha nasanze abantu babipanga bibatwara umwanya n'ibyo bakora, mugabo n'abarimu bahari iwacu barashobora gukorana n'abana. Dufate nk'ubu hariya nkarondera umwarimu yigisha ibiharuro, nkarondera umwarimu yigisha igifaransa, uwigisha geography, nkababwira ati nimumfashe gupanga intuze y'umwana ndoshobore kwigisha iminsi itandukanye, yiga ibintu bitandukanye, canke yige nk'ivyigwa 2 ku munsi,
bashobora gupangwa mu buryo bidakorerwa n'uwo muryango umwe gusa canke ibiri, n'abandi bagashobora kubishikira, bagashobora kuvuga ati ku mahera ya naya murashobora kugura bino bikoresho. Kandi no ngaha usanga bitari ibintu bizimvye cane, ni ibintu nka jewe ntabwo turi abantu bakora ubuzi busanzwe, ntabwo dufite amahera menshi, mugabo ni ibintu dushobora kugura kubera barabishize ku giciro c'uko umuvyeyi agombye kwigisha umwana muhira ashobora kubigura uwo ari we wese. Urakoze cyane Nezia. Oriane Itangishaka, umwaka w'amashuri hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hamwe waratangiye ahandi uzatangira mu kwezi kwa 9. Abana bawe ni ryari bazasubira mu ishuri? Abana ahubwo baratanguye iyindwi, yabaye indwi ya mbere, yabaye indwi igoye cyane bose kuri twebwe abavyeyi muri Amerika cyane cyane no mu bihugu bya Buraya. Iyindwi ya mbere y'ukwezi kw'icenda yabaye indwi ya mbere y'amashuri yose. Urutiyagoranye gute? Abavyeyi nka twebwe ndanavugisha n'abavyeyi bo mu mahanga muri ibi bihugu turimwo, twaciye mu ndwi itoroshe na gato. Ngo ni kuko icambere na mbere yari indwi wategerezwa kuba umwigisha, ukongera ukaba n'umukozi w'ahantu hari hose ukora, ukongera ukaba mama, ukongera ukaba umukozi wo mu nzu, ukongera ukaba ibindi bintu byinshi cyane utari witeguriye, cyangwa naho wari ubyiteguriye ingene byaje kiturumbuka ku buryo ko je ku bwanje narageze ahantu ku munsi wa kabiri mene ku mutwe cyane, naramenetse umutwe cyane ku buryo ko mu nzu yacu yari jewe n'umugabo n'abana 3, twese tugakenera gukora. Umwe wese yari afise ikintu akeneye gukora, mugabo twategeza kubikorera mu nzu imwe, kandi tukabikorera ku mamashini menshi, kandi tukabikorera kuri internet imwe, kandi tugafashanya. Rero ungerageje gusigurira nk'abari muri Afrika ibibazo twaciyemo nk'abavyeyi bo mu mahanga, jewe narabyuka nkitegura nkavuga nti okay, umwana wa mbere akeneye iki, umwana wa kabiri akeneye iki, umwana wa gatatu akeneye iki. Ntegereje icyo nkavuga ati okay, nibaheza bategeza kurya ibi babije kuri aya masaha, nanje ntegeza kuja kwandika ijya nkuru, ntegeza kuyifata amajwi, ntegerezwa kurungika inkuru. Urumva byaba ari ibintu bigoye cyane rwose ku buryo ko mu nzu imwe warasanga ari nk'akajagari. Bisaba nkanje n'umugabo twashe duvuga duti okay, umwe azotegerezwa kwigira muri iki cyumba, ubundi yigire muri salo, ubundi yigire muri cave, ubundi yigire hejuru mu kindi cyumba. Duca dutegerezwa kwipanga neza, nubwo twabiteguye mugabo twipanga yuko abana badategerezwa guhaguruka ngo baje mu cyumba cy'ubundi cyangwa ngo baje mu biro bya papa na mama. Dutegerezwa nyene kwipanga mu buryo buzana umwumvikano mu nzu imwe irimo abantu 5 bose bafise inshingano zabo. Nico gituma rero nk'umuvyeyi umwe mugenzi naragiye kumuramutsa ejo, nsanga kuko wewe nta n'umufasha afite, nta mugabo afite, ariko afite abana 2, afite umwana umwe w'umuhungu n'akandi gakobwa. Nsanga by'ukuri yarengewe, yarengewe, umutima wiwe urarushe, ubwenge bwe burarushe, akorera muhira, akongera akagira n'uwo mwana w'imyaka 6 afashe iby'ishure, nako kandi kana gato k'imyaka 2 afise. Nsanga mu mutima wiwe by'ukuri uraremereye cyane. Imashini rimwe zaramugora, ibyigwa bimwe byaramugora kumva, umwana we akamuhamagara, ariko ku kazi nabo bagatelefona bakavuga ati utegeza kuja muri iyi nama runaka mu minota 20. Ugasanga nukuri twaragerageje nk'abavyeyi kwihangana iyi ndwi ya mbere. Nizere ko indwi ya kabiri tuzoba twamenyereye gato, amakuru nkayatanga ku masaha akwiye gutangwa, nkayavuga neza, abana banje nkabafasha bankeneye, kuko ari igihe n'uwo w'imyaka 5 imashini kwanye ntumubwira ngo yango ndiko ndakora amakuru, akaguma dodora avuga ati mama imashini iranse, cyangwa mama ndibagiye kode yayo kwinjira mu nama runaka cyangwa mu kigo runaka. Yego amashuri n'ukuri yaratanguye, turiko turagerageza, turizera yuko coronavirus izogabanuka, amashuri akuguruka kugira ngo abaja kw'ishure baje kw'ishure, abaja ku biro baje ku biro, canke no ku mangazini aho bakora hose, kuko yabaye indwi idasanzwe ku bavyeyi bo mu mahanga bategerezwa
gufata inkofero y'abantu benshi mu munsi umwe, urumva umunsi uhera usa n'uwasanzaye, usa n'uwarushe cyane, ugaca uvuga uti reka dusohoke tuje kumasha, tuje gufata akayaga hanze, kuko ayo masaha yose muba mwari mu nzu mwese muri kumuragerageza gukora, muba mwarushe mu mutwe. No hano rero yuko abavyeyi mu mahanga twogerageza tukitaho ubuzima bwacu, amagara yacu, mu kugira ama exercice, kugira kunonora imitsi, ikintu cyose wogerageza gukora kugira ngo ushobore gutekana mu mutwe, inshingano zawe izo arizo zose uzitangure bivuye uko utekanye mu mutwe. Niyo mpanuro notanga. Hanyuma Oriane, birazwi ko abana n'abana, umwana kugira ngo akurikirane ikintu cyangwa se yite ku kintu, ashire umutima we wose kuri icyo kintu, ni ibintu bigoye. Hano bakunze kuvuga ko abana bagira short attention span. Kugira ngo uwo mwana akurikirane neza ibyo arimo kubwirwa kuri internet, nibaza ko ari ibintu bitoroshye. Mubikora gute kugira ngo iyo attention bayigire, bakomeze bakurikire ibyo barimo kwiga? Icyo kintu nicyo cyane rwose, kandi ni nacyo kigoye, kuko mu bisanzwe umwana nk'umwana w'imyaka 5 cyangwa n'umwana w'imyaka 8 cyangwa bashaka natwe abantu bakuze, ikintu cya attention span, umwanya ushobora kumara uri gukora ikintu ugenda ugabanuka uko uri muto. Abana bato nk'abana dufise umwana imyaka 8, imyaka 5, imyaka 3, umushira gukora ikintu mu minota 30, nyuma y'iminota 30 nta kintu aba ari karumva, nta kintu aba ari karategera, udahinduye ngo kugire kundi kuntu canke ngo umukura ahantu ari umushira handi. Ibyo rero nibyo byatumye bitugora, kuko nko mu ishuri risanzwe iyo umwana ari kumwe n'abandi, ni hamwe usanga aciye avugana na mugenzi we, canke ni hamwe usanga bace babaja mu karuhuko ko kuja gukina hanze, cyangwa ugasanga bafite akaruhuko kuja muri toilette. Ngaha rero kuri internet, iyo bari kuri internet, abigisha baragerageza kugira inyigisho zabo ntibarenze isaha cyangwa ntibarenze iminota 30. Bisigura yuko iyo minota 30 iheze, acaza kudodora ku muryango iwawe ngo byaheze, ngo baduhaye pause, ngo urumva ngo hari ikintu, ngo ukavuga ati none je ko ntafise pause ku kazi, wewe uvuga ati okay, tifatikije wowe urakina. Cyane ari abandi bavye nyene bavuga bati baca biranda, bacavuga ati aka televiziyo burayiraba, ugasanga uko kuntu umwana adashobora kwicara ikiringo kirenga isaha. Ni mu bimwe mu bibazo bihari ku bavyeyi bafite abana muhira bigira kuri internet. Oriane neza yigeze kuvuga uburyo yigisha abana be mbere yuko ava ku isomo rimwe ajya ku rya kabiri, abanza kumenya niba umwana koko yabyumvishije neza. Ese kuri internet mwumva umwarimu akurikirana neza umunyeshuri ku buryo yumva ko tuvuye muri iri somo abanyeshuri bose bari ku rugero rumwe kandi babyumvishije? Ni nacyo kibazo nibaza ko ibihugu bizotangura kubona yuko ari agahombo, kuko umwigisha umwe afite nk'abanyeshuri bashika kuri 10 cyangwa 15 kuri ecran, kuri iyo mashini, ariko arabaraba yego video arababona yuko ariho bari. Mugabo ntushobora, uwo mwigisha ntazoshobora kumenya yuko mu kanya gato umwana ariko arakinisha ikirato ciwe, cyangwa ariko arajya yagiye muri frigo agiye gutora ikintu, cyangwa ngo ariko arakinana igipupe ciwe. Ntibizokunda. Uwo mwigisha kuri internet ntazoshobora kumenya ibiriko biraba muri izo ngo zose z'abo bana bose afise. Azogerageza, baratubwiye bati nitwabona umwana kuri ekran atari karitaho ivyigwa, ati nitwabona umwana ariko arasamara, ati tuzobandikira tubabwire, ati wanashaka tubatelefone. Ariko mu by'ukuri iyo systeme sinibaza ko izokora cyane. Wowe umuvyeyi muhira utabwiye umwana wawe ngo agume hamwe, ngo mu discipline mubwire uti kuguma hamwe. Je nk'abana banje n'ababyeyi nti nabahaye gasopo, ndababyeyi nti iyo video muri kumuraraba umwigisha ariko arakwigisha, byose biriko biraba enregistré. barakubona uri kuri ya gaza, barakubona uri kurasamara, barakubona. Nti rero umwigisha azombwira yuko wasamaye cyangwa utitayeho ikigwa ariko arakubwira, nzobimenya.
hama baca bagira ako koba iyo bagiye kuri internet cyangwa kuri iyo computer hageze baca bacika ikirobo bakumviriza ibyo umwigisha avuze bakandika, hageze kwandika mugabo urumva hariyo abavyeyi wumva barengerwa kuko abana babo basanga bakubagana cyane gose, ugasanga uwo mwana kuguma araba computer isaha yose ntibikunda. Ni ibibazo nyine abavyeyi turiko turacamwo mu mahanga, nize nkuko nabivuze, nizera yuko ubien abana bazobimenyera canke system izokwerekana yuko koko abana batariko bariga bikwiye. Ni naco gituma navuze nti yaba bishobotse jewe no nabiyigishirije muga ko bidashobotse buri munsi tugihageze gufungura turicara tukaganira ingene umunsi wagenze, umwana uwo ari we wese tukamubaza ati wewe wize iki no munsi, ikibazo cari gihari wakironkeye inyishu canke tukigufashe gute. Uwo mwanya w'umuryango wo kuganira niho turonkera akaryo gukemura ibibazo twibaza yuko abana bacu bashobora kuba baciyemwo naho tutaronse akanya canke akaryo nk'akaneziya ko kubiyigishiriza byose. Kuko nkuko birumvikana ko umuvyeyi buri muvyeyi ntiyoba umwigisha w'umwana wiwe kuko nta mumenyesha amakuru yoboneka, hari ubuzi bwinshi bitokunda mugabo niraza ko kanya ko kuganira nk'umuryango karakenewe cyane. Oriane waruvuze kubijyanye n'igihombo, nanjye mfite umwana w'imyaka 10 yigira kuri internet, ariko noneho usibye ayo masomo yo kwishuri none nafashe n'undi mwarimu nishura nyuma y'amashuri kugira ngo amukurikirane. Yego, ico kintu kirakenewe cyane kandi wagize neza. Nibaza ko nanje ari byo niyumvira nuko nyene hari igihe bizimba cyane n'ikindi gihe ubona umengo nta mwanya uhari, ariko ni ikintu kiza cyane. Nezia, ukurikije ibyo Oriane yavugaga, noneho nkawe usanzwe ukora ku kazi ko kwigishiriza abana bawe, nk'inama wagira ababyeyi muri iki gihe? Oriane avuze ko ababyeyi bababaye, bafite intimba ku mutima, ni akazi kenshi cyane, gukora akazi kawe, kwigisha abana bawe, kubakurikirana ni ibintu bigoye cyane. Nk'inama wagira umubyeyi muri aka kanya urimo guhura n'ibyo bibazo nk'ibyo Oriane yaramaze kutugaragariza, ni nk'iyihe? Inama nogira abantu nuko igikenewe kurusha ibindi mu gihe abana bakiri bato cyane ni ukugira amagara meza, yaba amagara asanzwe cyangwa amagara yo no mu mutwe, ukumva ati jewe umutwe wanje uriko urakora neza. Hari igihe biba byinshi natwe naho twipanga tukavuga tuti umwanya no kwigisha muhiro, umwanya no kugira ibiki, hari igihe biba byinshi kuko akazi hari igihe kagira ikintu cyihutirwa ukenera gukora, ukaba oblige yo kucitaho kurusha uko kwitayeho ibyari bikenewe muri uyo mwanya. So hageze igihe ukumva ko uri nk'umubyeyi ukabona ati birabaye byinshi kuko yani yavuze byagenze ku bantu benshi muri iryo hinga rya mbere riheze, mugafata umwanya mukavuga muti reka tumanze tubihereke gatoya, turetse n'icyo cyo kuvuga ati reka dufate akaruhuko turagaruka tubisubireho tumaze kumva tumeze neza mu mutwe. Hariho kandi n'ukuntu ushobora kuvuga uti ko umwana yicaye imbere ya ordinateur, umwarimu uriwe ariko aramufasha, ariko aragerageza gukurikirana, reka umuhe uwo mwanya akurikirane. Niba wabona ati bibaye byinshi ariko arasamara cyangwa iki, ukaba ubona muri uwo mwanya ntushobora kumufasha, ntacyo ushobora kumufasha, biruta kumumanza ukamureka ukabandanya ibyo uriko urakora muri uwo mwanya, biruta yuko muja mu yindi ngwano yo kuvuga ati kurikirana ubunyene uko biriko biragenda. Kuko ivyo bintu bariko bariga baranabifata, barabirekodinga mu buryo ushobora kuvuga uti murashobora kumpa ibyo mwize ejo muri weekend, je n'umwana wanje tukaraba ukuntu twobisubiramwo mu mwanya wacu witonze. Twebwe nyene dushobora kuvuga ati turabe iyo video bamaze isaha biga, canke izo materials bamaze isaha canke iminota 30 bari kwiga, dufata akanya kacu ko ku mugoroba canke muri weekend tubisubiremwo mu buryo turaba kugira turabe ko umwana koko yabitahuye. Oriane, mu gusoza, Nezi yavuze ko ni iminsi igoye cyane, usibye ko igoye ku bana n'amashuri n'uburyo bakurikirana ayo masomo, hari amakuru amaze iminsi asohoka avuga ko no mu miryango ahubwo iyo gahunda yaguma mu rugo ikomeje guteza ibibazo.
abantu ntibari bamenyeranye kumarana igihe kinini cyane bari kumwe. Nk'ibyo bibazo muri make ukurikirana biri mu miryango muri iyi minsi, hariyo wasangiza abumva ijwi rya Amerika muri aka kanya mbere yuko dusoza? urakoze cyane ntabwo kuri icyo kibazo kuko twavuze abana cyane ntitwavuze ababyeyi mugabo nabyo nyine urakoze kuri icyo kibazo. Minota mike novuga yuko ni ukuri ikiyago kirakomeye cyane kuko abahora badahura cyane amasaha menshi ku munsi basa n'abantu batari bazinanye. Ubu unye bisaba yuko mumenyana, mukihanganirana, mukaganira, mukiga kumenyana bushasha, cyane cyane nko ku bakenyezi. Je nkunda kuganira n'abakenyezi kandi nkunda kugira ibiganiro nabo, nobahanura n'ukuri kuja hamwe mukaganira ibibazo mufise muri iki gihe cyaguma muhira, muganire nk'abakenyezi, muje hamwe, haba no gutelefonana bishobotse, muganire haba ari mu kibano, muri quartier, muganire muvugane ibibazo nibi dufise, nitwo bikemura gute. Ikiyago ni ikintu gikomeye cyane, hama cyane cyane no ku ngo, umugabo n'umugore. Nukuri guma mu rugo yaratumye mumenyana ukundi gushasha, mugerageze muze murakemura ibibazo biciye mu kiyago, kuko kwirigwana no kuba muri kumwe umwanya muremure bizana ibibazo byinshi, bizana umwe arumva yashishwe yakumva umengo aha hantu je ndakeneye kugenda nyene ndahave, aba bantu barandambiye, ugasanga urarushe mu mutwe. Ariko Nezi hari icyo wakongera? kiretse n'ikiganiro kirakomeye rwose, kiragira icyo gifashije, ariko kandi nko mu gihe bishobotse, nk'ubu twebwe mu muryango wacu ikintu tumaze igihe dukora ni uko tuzi ko mu kazi turaremerewe, mu mashuri hariho byinshi abana bakeneye kwiga, hariho umwanya wafatiwe umuryango gusa, atari n'umwanya wo kurya ngo dusangirire hamwe, hariho uwundi mwanya wo gukina. Abana bakavuga ati uno munsi tugomba gukina iki, jewe n'umugabo wanje tukaba tuzi ko ari ico kintu nyene turi bukine, ugafata uwo mwanya ibindi bintu byose ugasa nk'ubyibagiye, kuko uwo mwanya twasanze udufasha turetse no kuconnecta n'abana, twebwe natwe tukaronka umwanya wo gutwenga utuntu abana bagira, ugasanga uko muri uko gutwenga, muri uko gukina uribagiye ibindi bintu byari biremereye mu mutwe. Hanyuma aho bishobotse naho hariho hamwe usanga ku murango abantu bashobora gusohoka bakagenda kuri parke, ukarondera ahantu hari abantu hatari abantu benshi, hariho aho usanga abana bashobora gukina ata abandi bantu benshi bahari, ukarondera akanya na gatoya naho ho barimwe kwiyinga, mugasohoka mukagenda kurondera ako fresh air nk'uko tukita, akayaga mugahema akayaga ko hanze kugira muruhuke. So muri uyu mwanya ikiganiro kirakenewe, gukina birakenewe, waba ukuze waba umwana, kuko biraremera kuguma muhira mwese umuntu ashobora iby'iwiwe ariko arakora iby'iwiwe, abana bakeneye kurya ibintu byinshi. Hanyuma kandi abantu bagiranira ukwihangana. So buri muryango urondeye icyo kintu wumva kiboroheye gituma bagira umunezero, naho bokigira rimwe kwinga, naho bokigira kangahe mugaba kakigira, kugira ngo bashobore kuronka ko karyo ko kuba hamwe nk'umuryango no kwiyumvirana ibyo abandi mu muryango bakeneye. Ndibaza ko icyo kintu cyofasha rwose, kuko nje ndabona ko natwe cyadufashije. Nezi ya Munezero, tuvuganye uri mu mujyi wa Baltimore muri leta ya Maryland. Ndagushimiye cyane kubw'akanya wahaye radiyo ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire. Mwakoze cyane kuntumira, cyari ikiganiro cyiza kandi gikenewe. Oriane Itangishaka ni mugenzi wanjye dukorana, nawe ndagushimiye cyane kubw'akanya wahaye radiyo ukorera kugira ngo tuganire. cyane rwose Edi, urakoze nawe. Kuri mikoro rigewe Edi Rwema, mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe. Mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'Afrika kuri radiyo ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresi ni VOA Radio Yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio Yacu.